ubwa mbere na mbere mwomenya ko tumaze kumviriza inararibonye zirenga 50 n'abahumure bakuze tumaze kumviriza. Uwifise imyaka mike muri bo afise imyaka 60, afise imyaka 60. Uwufise myinshi nawe afise imyaka 85. N'abagabo n'abagore bagwiriyemwo abapfakazi n'imfuvyi, abahoze ari abakozi ba leta, abari abashoferi b'amakamyo yaseha bagiye kwicwa, be n'abishwe, abari abanyeshure n'abandi biboneye canke baciye mu vyago vy'ugwimo bwo mu 1972. Bashinga nayo bafasore bamenyesha makuru mwatwitavye, ibintu izo nararibonye zatwiganiye birateye ubwoba, ibindi birasiga ubwenge. Erega baratubwiye neza na neza ko inzego z'igihugu na gisirikare, abo mu ntwaro, abakozi bo mwigendereza sûreté, abo muri parke, abari barongoye umugambwe UPRONA, ugwaruka wa Gerere rwegukira uwo mugambwe, eka abari bafise ubutegetsi aribo babica bigacika mu gufata abantu, mu kubica no mu kubanyaga utwabo. Ubwo bwicanyi bwahiga uruhande rumwe bw'abarundi, abahutu bize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye. Aha turiko turavuga ivyo tumaze kuronka. Aho bata abishwe ikivunga hari ku Buterere, ibinogo rusangi vyimbwa n'amamashini yo mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta, Ministère des Travaux Publics. Abashoferi benshi b'ivyo bimashini bari abanyekongo, kera yitwa Zaire. Abapfakazi n'imfuvyi base bishwe barirukanwe mu mazu ya leta babamwo. Benshi muri abo bana n'abapfakazi baciye baja mu buzima bugoye bwo kwangara, gushumba no gusegereza. Hari n'abaciye bahitamwo kuduga kuba ruguru. Baratubwiye ko hari abatutsi b'umutima bagerageje gukingira abahutu bagira bicwe, kandi muri abo batutsi hari ababizize. Ikindi twumvise ubwa mbere kandi atahandi twari bwavyumve, nuko aho haruguru mu Buhonga hari umuryango washoboye kugira imigigwa yo kugandara ku babo bari bishwe. Ahandi hose batubwiye ko vyari bibujijwe. Abo tumaze kumviriza kandi baratubwiye ko hari abanyeshure bo mu mashure y'intango bari bamenye mu mashure, baronse amanota meza yo kwimugwa mu mashure yisumbuye, ariko barabuze ibibanza, baruhira gutaha imuhira kurima. Hari n'abavyeyi benshi baciye bacika inkokora, aho baboneye ko abakozi ba leta n'izindi ncabwenge zimariwe guhomba, baciye bankira abana babo gusubira mu mashure. Abasirikare bavuga ko bariko barahiga abamayi murere baje gufasha abahutu ingwano mu Burundi. Ibindi kandi tumaze kuronka, harashinzwe itegeko ribuza abantu gucaruka bugorovye, couvre-feu. Haranashizweho amabariyeri mu mabarabara. Ivyo bikaba byafasha gufata abagomba kugerageza guhunga. Abantu benshi bafatwa basomwa ku rutonde, ku ntonde zari zarateguwe.
mu Buyenzi abahutu benshi bahavuye bahindura kabira biyita abanyekongo kugira ntibafatwe. Perezida Michel Micombero yarasavye mugenzi we wa Zaire Mobutu Sese Seko kumurungikira inteko za gisirikare, aho abo basoda b'abakongomani bashikiye i Bujumbura baratangaye kuko basanze atangwani hari ko ahubwo ari ubwicanyi bwahiga abo mu bwoko bw'abahutu. Abafatwa bajanwa ubwa mbere na mbere mu makambi na district aho bita muri komisariya, aho bicwa n'amahiri, abandi bagasogotwa imbugita mu gifaransa zitwa bayonete. Imiryango yagerageza gushira imfungurwa ababo kuri komisariya ntiyahabwa uruhusha rwo kubabona. Hari imisore y'abahutu bari baremerewe mbere barinjira mu gisirikare cy'igihugu, bamwe bari mu rwego rw'ibisongerezi sous-officier, bose barishwe. Ivyabona vyaratubwiye ko mu bikoresho vyakoreshejwe mu kwica abo bantu hani Bujumbura harimwo imigano isongoye cane yazanwe n'amakamyo batazira fakurira. Abajanwa kwicwa bafatigwa imuhiri wabo, abandi ku kazi, abandi ku mashure, abandi ku mabariyeri, abandi bagatumwa ko kurenguka ibukuru. Abafashwe batwagwa n'imiduga bakagenda bicaweko n'abasirikare. Hafashwe cane cane abagabo n'imisore, ni gake abakenyezi n'abakobwa canke abana bafatwa, naho nyene hari abagore bishwe. Carazira kikazirizwa kuva mu ikomine nguje mu yindi udafise urukaratasi rwa murekarengane twita laissez-passer ruteye ko igikumu n'umukuru w'intara. Hari abatutsi bishwe na bagenzi babo b'abatutsi babahora ko bagerageje gukingira inzirakarengane z'abahutu. Hari n'abandi batutsi bishwe na bagenzi babo kubera bari bafise ibindi bapfa, ico twokwita mu gifaransa règlement de compte. Abo twabajije bose bavuga ko leta y'u Burundi na cane cane Perezida wa Republika Michel Micombero ariwe wa mbere yagirwa n'ubwo bwicanyi bwo mu 1972 hani Bujumbura. Ibinogo rusangi vyatawemwo abantu ikivunga vyimbwa ku murango bigatabwamwo abantu mwijoro. Abajerere barakoresheje cane mu bikorwa vyo guhiga incabwenge z'abahutu ku Ntahangwa, muri quartier Zeimet, mu Kabondo, amaja kwitanganyika, amaja kuri Belvedere, mu Ngagara, mu Kamenge, mu Cibitoke no kuri ETS Kamenge. Ku mabariyeri abantu bahafatigwa barakubagugwa, abandi bagakugwa ko impuzu bambaye ngo bariko barondera kuraba ko bafise indasago. Hari abakubiswe inyundo mu mutwe, abandi bagacumitwa n'ibimito. Hari n'ababohegwa amaboko imugongo bagapfa basambagirika inyuma y'imisi 2 canke 3. Ibindi tumaze kuronka, urwaruka rw'umuhari wa Gerere ruvugwa ko rwakubagura abantu ngo rwahabwa amategeko n'abakuru mu ntwaro na gisirikare. Abajanwa kwicwa ngo bagirizwa ko ari abamenja canke ko bafise imipanga yo kumara abatutsi. Hari abafatwa ngo kubera bafise amazuru afyase.
abapfakazi n'imfuvyi barakumiriwe cyane mu kibano, bagatunga urutoke ngwehe wa mugore w'umumenja canke ngwehe babana babamenja. Kugandara, kuganduka canke guca ku mazi kuri abo biswa bamenja ntivyari vyemewe. Abajanwa kwicwa kenshi babanza gucanwa mu makambi ya gisirikare canke muri district ya Bujumbura, aho bahohoshwa hagati y'isaha imwe n'isaha zitandatu z'ijoro. Hari abahambwe mu binogo rusangi ku Buterere bagihema. Hari umugore yavuze ko yarekuwe mu gasho abanje gutanga amafaranga ibihumbi 80. Radio Nationale. Il a été tué à la radio. Fabien Ouamasso, exécuté le 3 mai. Journaliste, et à la Radio Nationale, on dit qu'il y a une fosse commune, quelque part entre le garage et les manguiers qui ont grossi là. Ça, c'est un couple fauché